tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Twaravuze kameremere. Amen. Dusubire muri Baroma 8. Subire mu Baroma 8. Gatanu, kuko abaganzwa n'akameremere k'umubiri bitwararika ivy'umubiri, kandi abaganzwa n'impwemu bitwararika ivy'impwemu. Kwitwararika ivy'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwararika ivy'impwemu kuzana ubugingo n'amahoro. Amen. Haleluya. Twarabivuze, narabivuze, buriya kameremere sinagato, ni rukameremere ko rungana ukungana. Imana ishimwe. Sibana gitwa ngo ka kameremere ngo ka umengo ni gatoyi, ariko ubundi ni wewe, ni kinini. Imana ishimwe. Uyu munsi renga ndakubwire gute dushobora kwica kameremere. Gute dushobora kwica kameremere. Amen. Imana ishimwe. Abikolosayi 3:5 havuga ngo mwice. Pastor Shanda Abikolosayi 3:5. Gute dushobora kwica kameremere? Bwira mugenzi wawe kwica. Iyo ikintu cyapfuye ni mpaka hagira ikintu kikizura. N'umuntu apfuye ni mpaka haba ubushobozi bw'Imana bushaka kumuzura. Ahandi apfuye araheze kandi biraheze. Imana ishimwe. Rero tugomba kwica kameremere nubwo bitoroshe. Bwira mugenzi wawe ntivyoroshe kwica kameremere. Burya kikameremere canke rukameremere kenshi ruraraba ni ruhwera. Ariko ubundi Bibiliya ivuga ngo tugire iki? Tureke kubirabika tuvyice. Ikete Paul yandikisha ingero y'Ikolosayi 3:5 nuko mwice ingingo zanyu ziri mu isi. Mwice kikameremere kari mu isi. Izo ngingo zo mu isi tugomba kuzica. Imana idufashe. Amen. Tuzica gute? Kameremere tuyica gute? Ibyifuzo by'umubiri dukwiye kuvyica gute? Inyifato zibi dukwiye kuzica gute? Ibyo twose mu maberebere y'imiryango yacu dukwiye kuvyica gute? Ibyo twakuze tubona tuvyica gute? Inyifato twakuze tubona tuzica gute? Ibiri mu maraso biriko birasirikira no munsi tuvyica gute? Imana dufashe. Imana dufashe gose. Izi ngingo zose ndiko ndavuga ziri mu isi. Cyangwa ibyo uri kurakora no munsi biri mu isi. Cyangwa ibyo uri kurakora no munsi bidahimbara Imana. Ivyuzi. Hari ibintu byinshi uzi, hari ibintu byinshi, hari uko umeze, hari uko uteye. Imana dufashe. Imana dufashe. Hari ingendo, hari uko amatara yo muri wowe yaka. Hari uko watsa maremare, hari uko watsa magufi. Burya haba abantu batsa amatara. Ayi manzi gufashe sinda ndayakwakirize. Hari abantu bazi kwatsa amatara maremare. Imana dufashe. Kandi nawe wige kutatsa amatara maremare. N'imiburiburi watse magufi. Imana dufashe. Rero habaho ibintu byinshi bitugendagendamo. Haleluya. Haleluya. Umuntu wa kera agomba gupfa akagenda. Hakabaho umuntu mushasha agomba gukura muri wewe. Imana idufashe. Kandi wa muntu wa kera gihari ijambo ry'Imana rirabivuga neza yuko nta bwami bw'Imana uzopfa ubonye. Haleluya. Mu rushengero rero habaho abantu ngira ngo 4. Haba abantu baza kwisengera gusa bihitira. Turi kumwe. Hakaba abandi ba kabiri biyizira baje kugira iki? Baje kwakira ijambo ry'umuherezi. Abo baruko baba bakeneye iki? Bakeneye miracle, bakeneye kuvuga gerizo, bakeneye kuvuga kubohoka, bakeneye kuvuga guhezagirwa, bakeneye abo nivyo bakeneye gusa. Bakeneye ko mama apotre aza cyangwa umupastor wese aza cyangwa umu apotre cyangwa umu profete akagira icyo avuze hama bakivugira amen neza
kandi aba bavuga amene neza, tubakomere amashyi n'abantu beza. N'abandi bizira gusenga kubera ari folklore gusa. Imana idufashe. N'abandi baba bamaze gukura baza gusenga bazi neza ko baraje mu rushengero. Haleluya. Barayikorera, baragira ibi, bari na honete, baranakurikira gose n'ibikorwa byo mu rushengero barakora, n'amashikanwa barayatanga, n'amahera menshi y'ukora ibikorwa byo mu rushengero bakabikora. Imana idufashe. Bakabikora kandi abo kandi barasubira bakakira umugisha uvuye ku muherezi. Abo n'aba gatatu. Hari abandi bakane. Haleluya. Baba bakeneye kwironderera Imana bonyene. Amen. Abo nibo bakeneye kumenya Yesu ku gatwe kabo. Abo nibo bakeneye kumenya Mpwemu Yera ku gatwe kabo. N'abantu bakeneye connection yabo n'Imana. Bati ndahaze ibyo abandi bantu bavuga, ubu nanje ngira nironderera Imana jewe. Haleluya. Amen. Abo nibo bakura mu buryo bw'Imana, nibo bakura mu buryo bw'Impwemu. Haleluya. N'umugwi w'abantu bakeyi baba bemeye kwitanga. Haleluya. Haleluya. Baba bemeye kwitanga. Abo tubasanga mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ushaka kudusomera. Rero muri abo ndiko ndavuga uraza kumva aho uja, hanyuma tudugane. Haleluya. Hanyuma tudugane. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Aba nibo bakeneye kugira experience yabo n'Imana. Ndakeneye kumva Imana kubivuga, ndakeneye kumva Imana uko ikiza, ndakeneye kumva Imana uko inshaka. Aba nibo baririmba ya ndirimbo ngo ndagomba kuba ikimazi, ngomba kono. N'abavuga ngo mwami ndakwihaye, bagakora consecration yose. Haleluya. Haleluya. Rero turaza gukurikirana, urumva ingene zose turagenda, kandi ndagenda buke kugira ngo uze n'abafise igipapuro bandike aho bandika. Ngo abambere bagomba kwitanga canke kuduga, bakaduga escalier mu Mana. Haleluya. Bagomba kugira ubugombe canke inyota canke umwete ukwica za kameremere, kwica ingingo z'umubiri. Haleluya. Kwica ivyifuzo vy'imibiri. Haleluya. Bagomba kwitanga nk'ikimazi, bagomba kwitanga. Haleluya. Nk'ikimazi cokeshwe, ubugiye kwitanga ngo wotswe. Haleluya. Rero abo kugira ngo izo za kameremere zipfe neza. Haleluya. Ugomba kumenya kubaka igicaniro. Haleluya. Igicaniro ni iki? Igicaniro ni iki? Ndiko ndavuga igicaniro c'Imana. Ndiko mvuga ibicaniro vya biriya bintu. Je ndiko mvuga igicaniro cande c'Imana. Umuntu rero agomba kuba umuntu muzima mu Mana, ahindutse, Imana yemera, yitorera. Haleluya. 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 Kandi nawe nyene ikongera ikamutora, ikamukora, nugira intambwe ya mbere y'ukwemera kubamba umubiri wiwe, akemera kubamba kameremere kiwe, akemera kukica, akemera kwitanga nk'ikimazi. Haleluya. Haleluya. Uwo muntu yemeye kwitanga agomba kumenya kubaka igicaniro. Mu yandi majambo, zikameremere n'ingingo z'umubiri ziri mwisi tuzicisha igicaniro c'amasengesho. Haleluya. Ugomba kumenya ingene bubaka igicaniro. Igicaniro rero ni ikintu, ni ikibanza canke akantu umuntu yubaka. Haleluya. Yubaka. Abatunze inka barakazi, akantu mengo nakayorero bashira hagati y'inka, kakama imisi yose sinzi menga bagacana mu gitondo cyangwa ku mugoroba. Bagacana ku mugoroba hakama kwa akariro kaguma kariko karaka, iyi inka zitashe bagacana. Imana ishima. Imana ishima. Rero nawe ugomba kubaka, hari igicaniro ugomba no ngaha mu rushengero bahita ngo ni kugiki? Ku gicaniro.
hari n'igicaniro wubaka hehe, ubaka mu nzu yawe ukamenya ngo kiriya cyumba ni igicaniro cyo mu nzu. Imana ishimwe. Cyangwa ukamenya uti muri salo turacana igicaniro, ku mugoroba twe n'abana n'abandi bose turasenga, icyo gicaniro kikubaka. Cyangwa kubaka igicaniro cya saa 9 y'ijoro cyawe wenyene, ukamenya uti aha hari ahantu ni ku gicaniro misi yose ku mugoroba mu ijoro saa 9 mvyuse nicara harya, niho nza gucanirira cya gicaniro cy'Imana. Imana ishimwe. Ariko jewe icyo ndiko ndavuga, ndiko mvuga igicaniro cyo muri wewe. Haleluya. Kumenya kubaka igicaniro indani muri wewe. Haleluya. Kubaka iki igicaniro cy'indani muri wewe. Ubundi ugomba kumenya yuko Imana n'umuriro utongora. Imana ni iki? N'umuriro utongora. Ugomba kumenya ni ikihe gituma uwo mucanuza. Haleluya. Muyandi majambo bivuga ko Imana mu mwana w'umuntu irarekura umuriro. Amen. Irarekura umuriro, yishurisha umuriro, iraturira, iratongora. None ni ibihe bituma gucanika? Haleluya. Ndiko mvuga ibintu wumva. Uwo muntu rero yemeye ko zikameremere zipfa. Haleluya. Agashaka kuzica n'ingingo z'umubiri, agashaka kuzica. Haleluya. Nuko umunsi umwe ugomba kwitora ukamenya neza kandi ukimenya gushika nawe uvuga ngo ngomba kubana n'Imana rero. Kandi ugomba kumenya ibi bintu yuko bidakunda ko uri muri kameremere, ko bidakunda uri muri ibi bintu z'ingingo ziri mu isi. Ugomba kumenya no gutahura ko ubwami bw'Imana ntabwo uzobona. Imana dufashe. Urashobora gusoma mu Efesiens 5. Ikete ntumwa Paul yandikiye abanyefeso igice 5 guhera ku murongo wa 3. Ariko ubushurashuzi n'ibihumanya byose canke ukwifuza ntimukabishire no mu kanwa, mube nk'uko bibereye abera, canke ibiteye isoni, canke amajambo y'ubupfu, canke ibitwenza bibi, kuko ibyo bitabereye. Ikibereye no gushima Imana. Ivyo ibibereye Imana ishimwe. Irindi ryo rivuga ngo nta n'ubwami bw'Imana uzopfa ubonye ukiri muri ibi bintu. Hari n'abihenda bavuga ngo barabivuga ariko ntibabikora. N'ivyo uvuga mu kanwa bitabereye. Imana ishimwe. Ibishegabo, ibitwenza by'ubupfu, ibiki n'ibiki, ivy'ububeshi, ivy'ugufyinata, utuntu mwene utwo, umenye yuko bitabereye kandi Imana ntibikunda. Kandi ibyo byose ni ivyiki, ni ivy'ubupfu, ni ivy'umubiri. Kugira ngo rero ubikire ugomba kwegera Imana cyane. Haleluya. Ugomba kwegera Imana cyane, ukizana wese, ukishira ku gicaniro nk'ikimazi cyotswa. Amen. Amen. Soma kuri 12 Romains 12. Ure turaje kurondera Imana, turaje guheba izi za kameremere, turifujije kuziheba, turafashe ingingo yo guhinduka. Amen. Ndiko ndabwira umuntu agomba gufata ingingo yo kubona Imana wenyene. Haleluya. 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 Kenshi abantu bahamagara umuriro canke bakaronda umuriro canke bakubaka igicaniro bagomba guturira abadayimoni. Abaturira ntabonzi, ariko ugomba kubanza kugira iki? Ivyo guturira abadayimoni bandi, abarozi, abadayimoni b'imiryango n'ibindi dushaka kuba turiko turasengera. Amen. Imyuka idukurikirana itubuza amaterambere, ariko tugomba kubanza kwiyunga n'Imana. Haleluya. Tubanza kubaka igicaniro muri twebwe kugira ngo twitange nk'iki, twitange nk'ikimazi, hanyuma twebwe nyene tubanze turire ingeso mbi ziri muri twe. Haleluya. Kugira ngo iki gishoboke wenyene ni ubikimazi. Gira mugeza ngo wewe ni ubikimazi. Haleluya. Ni umunsi ushobora kubaka iki gicaniro cy'amasengesho muri wewe ubwira mpemu yera ngo mwami unkore.
haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. mwamugire gute unkorere ko ugomba kwegera Imana atakintu na kimusize inyuma. Hallelujah. Amen. Amen. Ugomba kwegera Imana ataco wisigarije. Ugomba kwitanga wese nk'ikimazi muri cya gicaniro wamaze kubaka cy'amasengesho. Haleluya haleluya. Niyo mpamvu umukristo adasenga biragoye ko ahinduka. Umukristo adasenga atacanye igicaniro umuriro ngo wake. Haleluya. Kuko Imana iza kwigaragaza muri wewe nk'umuriro waka. Haleluya. Niya mara kwigaragaza muri wewe nk'umuriro waka, aheza ture za kameremere z'ubusambanyi, za kameremere z'amajambo apfuye, za kameremere z'amanyama, za kameremere z'ubwibone, za kameremere ziki. Haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Ntibikunda ko umuntu atacanye igicaniro muri we. Ubundi ikibiriti cyuzuye umuriro ariko utashakije nshaka. Kakandi bagira gutya kuzuye umuriro ariko utakakije ikaka. Imana idufashe. Hallelujah. Burya essence yuzuye umuriro, nubishaka uzudome kurabe. Imana idufashe. Amakara burya yuzuye umuriro cyane, utayadometse nta kibazo, ariko yadometse agira iki? Inkwi zigize gute? Inkwi zuzuye umuriro rwose. Hari ibintu byinshi cyane byuzuye umuriro. N'utu dutsinga twuzuye umuriro, nawe washyira ku rutsinga akabiriti wora. Imana idufashe. Imana idufashe. Haleluya. Ni nayo mpamvu kugira ngo adukorere ko nicyo gituma yaturemye, aturemana umuriro. Quelque part afise umuriro. Amen. 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 Kwari kugira ngo muri uwo muriro aze awukoreremo nawe nk'umuriro. Naza aze nk'umuriro kandi asanga uwundi aze ari umuriro asanga uwundi muriro, hanyuma hamwe nawe n'umuriro w'Imana nawe kandi hanyuma mwatsa umuriro hamwe nawe n'Imana mwatsa umuriro, hanyuma zikameremere zigire gute? Zikameremere zishe. Haleluya haleluya. Niyo mpamvu guhinduka kuba mu mama cyangwa mu papa cyangwa mu mujene yashoboye kugira iki? Kubaka igicaniro cy'umuriro, umuriro w'amasengesho, kugira ngo uwo muriro watse kandi uturire kameremere kari muri wewe. Haleluya. Uwo ni waba icyaremwe gishasha. Hallelujah. Amen. Ndizera ko uza kunyumva kandi mwe muyera amfashe Hallelujah. kugira ngo kuva uno munsi utangure kwazika igicaniro. Nta bakristo bakeyi bacana igicaniro muri bo, nta bakristo bakeyi bacana igicaniro, nta bakristo bakeyi bakunda gusenga, nta bakristo bakeyi bihebeye gusenga, nta bakristo bakeyi bitanga nk'ibimazi bija kotswa. Bwira mugenzi wawe ngo uri ikimazi cyo kuja ku gicaniro kotswa, guturigwa. Haleluya. Burya wewe ntubizi ko uri inzahabu woja ku muriro wovayo ukayangana. Haleluya. Ntubizi ko uri inzahabu woja ku muriro hari nubwo utosubira gusa uko nyene usa. Burya uri inzahabu wokwemera ukabikimazi ugaturirwa wewe. Abadayimoni b'ibijyango boba bagowe, wowe ntuzi yuko uri umuntu ukomeye cyane wokwemera kuja ku muriro neza satani yohunga. Hallelujah. Umunsi wokwemera ukitanga nk'ikimazi. Haleluya. Mwami jewe ndabaye ikimazi kandi ndaje ngunyotse. Nta bukene bwosubira kugufata, kuko ibikugwanya biri muri wewe, ibikononera biri muri wewe, ibikugarira biri muri wewe, abahibe bari muri wewe, abayebisi bari muri wewe, abafirisiya bari muri wewe. Abari muri wewe bamaze gusha, abo hanze nta kibazo bagutera. Abo hanze nta kibazo bagutera,
kuva uno munsi haleluya ndizera kandi ndumva ko hari umuntu aza gutahana ishavu geranda ryo gutangura gucana igicaniro cy'amasengesho y'umuriro muri we. Arabivuga muri Maroma ati tanga uwo mubiri haleluya wuzane hehe ku gicaniro cyane, ubaka igicaniro haleluya. Numara kubaka igicaniro uzane umubiri. Iketi ntumwa Paulo yandikiye abaromani igice cya 12 umurongo wa mbere, nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, kubw'imbabazi ndabafitiye, ati umviriza ibyo mukwiye gukora, ngo mutange imibiri yanyu, umubiri wawe ibe ibimazi, uzana ubikimazi bizima, kizima, ugishire kuki vyera, ugishire kuri hotel, ugishire ku gicaniro haleluya haleluya. Ugomba kumera nka Isaka se amutwaye haleluya. Isaka se yaramutwaye atwarana n'inkwi, atwarana n'umuriro, amujyana mu gahinga, amango ngiye kugira iki, ngiye kumutanga abikimazi. Imana ishimwe kandi Imana idufashe, kandi Imana idufashe. Ibisigaye byose baraguhenda, na deliverance uzoshobora ucyuzuye kameremere, nta mudayimoni n'umuzokwirukana ucyuzuye ubusambanyi, nta sengesho na rimwe rizokwishugwa ucyuzuye kunywa inzoga ntabwo izoba ari kirahuri kimwe, nta sengesho na rimwe rizokwishugwa ucyuzuye inzigo n'ishari n'amajambo. Ntibishoboka, ibyo bareke kukubesha. Imana idufashe, Imana idufashe. Nta sengesho na rimwe uzoronka inyishu yaryo ugifite ubwibone. Naho uzorara uragenda, naho uzorara uriruka, uzokoregwa cyangwa uzobona ibisa n'abisi, kuko nawe usa nabo kandi umeze nkabo kandi ugenda nkabo. Nturaja ku gicaniro ngo wotswe. Imana idufashe, Imana idufashe. Bisigaye byose bizovyo ku munwa gusa. Soza uvuga Imana yo ku munwa, uvuga Imana y'indirimbo yo mu kanwa gusa, ku munwa, ariko ibikorwa bifadika uzosanga atavyo, ukwibonekeza gufadika uzosanga atako. Imana idufashe, Imana idufashe. Hari ibintu bidashoboka bigihari, gira mugeza bigihari ntibishoboka, kandi Imana irabivuga. Nta muzobona ubwami bw'Imana hakuzuye ubushakanye, ucyuzuye ubuki, ucyuzuye ubuntu bw'ibanga, ubuntu bwo mu telefone, ubuntu bwa hariya na hiya, ubuntu bumeze utuntu ntibishoboka. Imana idufashe. Imana yacu ni yera, Imana yacu irera, Imana yacu irera, Imana yacu irera. Ugikora ibintu biyisesema ntibikunda. Ugiye mu Migani 6:16 ntibikunda ibyo bintu ngo arabyanka kandi ngo biramusesema ukibirimwo. Kwa kubona Imana mu buryo ndenga kamere ntigukunda, yarabishizeho aravuga ngo ibi ndavyanka. Ugomba kumenya ko avyanka nawe ugomba kuvyanka. Utavyanse ntimushobora guhuza. Imana idufashe. Uno mutware wawe n'umuntu amaze gukora ibyo udashaka, amaze kuvyanka ntimushobora guhuza. Haleluya, haleluya, haleluya. Nuna musi ukigendera mu ngeso, ukikora ibinabiriya Imana yanka. Wari abantu babanihenda muri bo, bakuzura ubugome cyangwa bakuzura ububi, bakuzura kugira nabi, bakuzura inzigo, bakuzura ishari, bakabikoresha ubwenge. Nivyo ushaka kubikoresha ubwenge kuri je, ukabikoresha ubwiyorobetsi. Nivyo ushaka kubikora kuri je, mugabo ku Mana irakuzi. Ubwiyorobetsi ntibukora, ubwenge ntibukora, amayeri ntakora. Imana idufashe. Amayeri ntakora, ubwiyorobetsi ntibukora. Gomba ube mukuri.
Imana idufashe. Imana idufashe. Umunsi wotahura ko amayera adakora, umunsi wotahura ko ubwenge budakora, umunsi wotahura ko ubeshi budakora, kumana ko bidakora, ukora ivyo ikunda cyangwa ukora ivyo yanga, ukora ivyo ikunda murahuza, ukora ivyo yanga muratandukana. Imana idufashe. Imana idufashe kandi tugire neza. Ugomba kuja ku gicaniro kugira ngo abanze agire gute? Abanze akotse aturire neza. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe kwe. Ibi rero je biraryohera. Reka imigisha atayihagaze. Amen. Amen. Haleluya. Reka imigisha atayihagaze. Reka kubeshwa kuwa mbere, kubeshwa kuwa kabiri, reka kubeshwa kuwa gatatu. Ivy'Imana bifise aho bica kandi bifise ngene bitonze, bifise amalwa, bifise ama principe agomba gukurikiza utayakurikije nuko nyene. Bifite inzira. Imana idufashe. Haleluya. Mu Baroma 12 baravuze ngo zana iyo mibiri yanyu yizane ku gicaniro. Haleluya. Yizane nk'ibimazi. Hanyuma iyo mibiri ndayikore. Haleluya. Bamugisome. Soma. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera. Bibe ibimazi bizima bigize gute? Vyera. Ugomba gutanga umubiri wawe ku kimazi. Ku kimazi cyahe, ku kimazi wagize gute? Wubatse mu buzima bwawe. Apa je nubatse igicaniro nubaka ikiwanje. Haleluya. Haleluya. Kandi nawe wubatse igicaniro ucubaka ku nyungu no hehe no ku kimazi cyawe nyene. Amen. Ntacyo yundi kibaho. Cyo gituma bisaba ko umuntu afata ingingo. Amen. Fata ingingo kubana n'Imana, fata ingingo kugendana n'Imana, fata ingingo kugira iki? Ufata ingingo yo kwemera vy'ukuri guhagarana nayo. Haleluya. Ntimushobora kugendana igihe ukora ibintu adashaka. Turi kumwe yewe. Haleluya. Ibyo adashaka kikameremere karimwo. Navy'ivyaha byose birimwo. Ivyaha n'ibikameremere byose birafatanye. Kameremere rero avuga ngo zana rero uwo mubiri wawe wuzuye kameremere. Haleluya. Ubaka igicaniro cyawe. Amen. Haleluya. Ugishireko inkwi aryo jambo ry'Imana. Ugishireko amakara ariyo masengesho. Haleluya. 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 Hama wakisha umuriro ariwo muriro wande wa Saint Esprit. Rebo sopra mante kesika. Abango koriki chaniro. Igicaniro cya mbere ushireko amasengesho. Numero 1 igicaniro ucyubake. Soma abami bambere 18:30. Igicaniro cyasambutse cyazimye utagisenga utagisoma ijambo utakinezerera Imana uri kurasubira inyuma. Imana idufashe. Uri kurazima. Abantu benshi usanga bariko barazima. Imana idufashe. Na mu rushenge usanga tuzimye. Louange adoration turazimye. Mwijambo turazimye, mwijambo turasinziriye, dusa n'uburengeti turiko turagona. Abazimu baguteye. Uri kurarota mu rushengero. Aya mazopra mante kesikaya. Rakasata rabosi karamante rebosh. Abatarubaka batangure bubake, abazimye basubire basanure. Haleluya. Abariko barazima basubire bashire kwa kariro.
abami ba mbere igice cya 18 turi ku kwica kameremere umurongo wa 30. Maze Eliya abarira abantu bose ati egome nimwigire hino. nimwigire hino tugire iki? Abwira abantu bose ngo nimwigire hino. Yemwe baiza nimwigire hino. Amen. Haleluya. Nimuguruka amaso, muguruka imitima. Mugomba gukunda gusenga. Mugomba gukunda gusenga. Mugomba gukunda gusenga. Gusenga bigomba kuba ubuzima. Niba warazimye subira ugaruke. Subira kandi usanasane. Subira kandi watsakariro. Remo sopra mando kosikaya mande. Reka gufyina. Ibandanya turaja aho nyene turabandanya ati nimwigire hino. nimuze Nuko abantu bose baramwegera. abantu bose begera umuvugishwa n'Imana Eliya. Ntiyari umuntu asanzwe. Gira mugenzi wawe ntiyari umuntu asanzwe. Ntiyari umuntu asanzwe. Ntiyari umuntu asanzwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Arabahamagara baramwegera. Haleluya. Baramwegera. Haleluya. Asanasana igicaniro cy'uhoraho. Asanasana igicaniro cy'uhoraho. Haleluya. Asanasana iki? Asanasana igicaniro cy'uhoraho. Yasanasana igicaniro cyabo kugira ngo bamufashe kwatsa uwo muriro. Nticyari igicaniro yatsa ku muriro. Amen. Nticyari igicaniro. Ntiyagomba guteka ibiharage. Haleluya. Eliya ntiyagomba kugira iki? Ntiyagomba guteka ibiharage. Ntiyariko arateka amateke y'ikirundi. Ntiyariko arateka amateke. Ntiyariko arateka intete. Oya ntiyariko arateka intete. Ahubwo yarabahamagaye. Haleluya. Abasubiza ku gicaniro. Abasubiza ku masengesho. Abasubiza gusenga. Abahamagarira gusenga. Atabavugishwa n'ibinyoma babaye benshi kandi bariko baraganza iki gihe. Eliya nawe yavugishwa n'Imana wa vrai. Ati nimuze ndabashire ku gicaniro. Nimuze ntibasubire kutubwira ibinyoma. Nimuze ntibasubire kutwononera. Nimuze ntibasubire konona amatorero. Ati nimuze ducana umuriro. Remo sopra mante kesikaya. Rakasata ya mandereboshe. Haleluya. Haleluya. Nimuze ducana umuriro. Ntibasubire konona ingo zanyu. Ntibasubire konona ingo zacu. Ntibasubire konona abana bacu. Ntibasubire konona ubuzi bwacu. Ntibasubire konona amabizinesi yacu. Ntibasubire konona ubutunzi bwacu. Ntibasubire kutwononera. Ati ntibasubire kutwononera. Nimuze. Sikarama kasataye. Namushaka kumva no munsi abantu ngene bashaka gusama. Satana kaza kica ibintu byabo byose. Satana kaza kica sante y'abantu bose. Abantu bakagwara za kanseri. Abantu abarozi bakabagenderako imyaka n'imyaka. Abantu bakaba sinshaka kuvyumva kandi twama turiko turiga kandi ndakubwire ngo ibubona ufise uno munsi ntibingana n'ubwiza tuzohishurirwa. Ibi biriko biragutwara muri ubwo bubeshi utwo turataco tuvuze. Ntibingana n'ubwiza bw'Imana. Ntibingana n'ubushobozi bw'Imana. Ikirahuri kimwe c'inzoga ntigishobora kungana n'ibitangaza n'ibimenyetso Imana ishobora gukora. Ariko uno munsi abantu bariko baragurisha ubwiza bw'Imana. Bariko barayigurisha bonyene. Bagaha agaciro ikirahuri c'inzoga. Bagaha agaciro urusaku. Ntirushobora kungana n'ibitangaza Imana yo gukorera. Ntibishobora kungana n'ahantu Imana yo gushikana. Reka gusamara. Reka gusamarira muri yo telefone. Ivyo bintu ntibingana. Rimbo sopra mande kesikaya. Rimbo ntibingana na gato. Ntibingana mwene data. Ntibingana
uzoja kurondera ubushobozi bw'Imana. Iminsi yarakurenganye, uje kurondera Imana bitagishoboka, uje kurondera Imana bitagishoboka, kandi uno munsi bigishoboka ko witanga nk'ikimazi. Haleluya, haleluya. Washobora gutanga ubeshi, washobora gutanga ubwibone, washobora gutanga ibinabiriya, ukitanga wese. Imana ndaje, nibingana n'ivyo uzobona. Hari ibintu umuntu adashaka kugurisha, mwene data adashaka kugurisha. Amen. Imana idufashe, Imana idufashe. Uno munsi abantu bakora bakagurisha intuze yabo, bakagurisha dignité y'umuntu, ukagurisha dignité yawe, ukayigurisha ku muntu ataco buvuze kandi ataco buzokuzanira, ariko ari kwitanga wese nk'ikimazi, igaturira ubwo buntu bwose buriko burakubesha. Ubwo buntu bwose buriko burakubesha, ubwo buntu bwose uri kuraha agaciro burakubesha, n'ivyo vyose uri kuraha agaciro imbere biriko birakubesha. Kugurisha dignité mu buzima, hari ikintu udashaka kugurisha, wowe urinde kugira ngo ndakugurishe ko iyo dignité yanje. Wowe urinde nko kumenya kwiha agaciro n'icuri. Ugenda urabaguze gende mugenzi bamwe muyere, ukagucugurisha ku mugenzi bamwe muyera, ugacubitanga kubera umuntu ataco buvuze. Ariko Imana ivuze ngo zana uwo mubiri wawe utange, uwushire ku nkwi. Haleluya, haleluya. Ejo mu gitondo ngo Mana nkiza wamaze kugwara, wari kuzana uwo mubiri wawe hakiri kare utarafatwa, ukawushirako abarozi bataragukorerako. Mugabo uno munsi uri kurafyinira mu bintu ataco bivuze. Mukurafyinira muriko muraceza, muze mu Mana muzina kwega amaguru, uri kurakora ivyo utazi. Iyo waruzi ivyo ndiko ndavuga, ndashimira ndasaba Imana gushiremwo ivyo ndiko ndavuga. Amina. Ndasaba Imana ikunyumvishirize ivyo ndiko ndavuga. Amina. Ikunyumvishirize ivyo ndiko ndavuga. Amina. Ukwinyumvisha ivyo ndiko ndavuga. Ndakubwira ngo cyane igicaniro ni kubera iki impemu yari gihe yaza kubatumwa. Haleluya. Yakije imbeya z'umubiriro kuri umwe. Ni kubera iki? Nta nico yabahaye, nta nzu yabahaye, nta kazi yabahaye, hari abagabo yabahaye, hari abana yabahaye iki? Yabahaye kuvuga uri mutamenyekana n'imbeya z'umuriro gusa. Ariko we uno munsi uri kurabineglija, uzi no kuzivuga, ntavyo uvuga, uri muri ignorance, kuko ntuzi kwatsa umuriro ku gicaniro, ntuzi kwindimi arakabiriti gasha guturira essence gaturira gisagara cyose. Haleluya. Nayo bishaka kukwatsa kugira ngo wewe nyene ubikimazi witange, hanyuma iki agukore neza, hanyuma ukike essence ya hanyuma ushoboye kugakora igisagara cyose. Ariko na wewe wenyene biranka ko wigwanirira. Zana umubiri wawe ubikimazi cyozwa. Haleluya. Ubikimazi cyozwa. Uno munsi wihutira kwirukana abadayimoni, ntabwo uzoshobora. Banza witange wenyene, akotse wegera Imana neza. Haleluya. Wegera Imana neza ataco wisigarije. Amen. Ugire consecration yose, uwe ngo ndakwihaye ngenza uko ushaka. Amen. Ndakwihaye, hanyuma ubone kuza kwirukana abazimu. Bajya abazimu ntabwo uzoshobora, zijya ngwara ntazo uzoshobora ukiri muri ivyo rimwo. Banza ubikimazi cokeje. Amina. Ja kumakara. Mani dufashe. Mani dufashe. Haleluya. Niwubaka igicaniro ko kanseri gufashe. Niwubaka igicaniro yagufashe. Niwubaka igicaniro accident yamaze kuba. Niwubaka igicaniro wahomvye. Tanga urucubaka ubunyene. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
haleluya. N'ubu ndiko ndavuga hari watanguye gucana, n'ubu ndiko ndavuga hari watanguye gucana, kandi ubunya ndiko ndavuga hari ubundi nawe ahoze, hari ubundi nawe ari muri firigo. Ariko kandi nk'ubu hari uri karamanukana umuriro, hari uri kagira iki amanukana umuriro. Eliya aho yarari yaguye amanukana umuriro, aguma acana umuriro, aguma yenyegeza, aguma yenyegeza, aguma yenyegeza, aguma yenyegeza, aguma yenyegeza. Abavugisha b'inyuma nabo baza batagize gute, batacanye umuriro. Haleluya. Elisha azawuzanye, azana n'abandi ba Eliya, arabahamagara kandi bacasubira baraza. Sinzi ko ndiko ndakivuga neza. Abavugishwa n'ibinyoma ntibari baracanye igicaniro, bo baje kabupingayi kwa Eliya. Imana idufashe, Imana idufashe. Bavuga ati abavugishwa b'Imana twarabishe bose, hasigaye nde? Eliya. Ati wewe tuza kumurya bwa mutsima ari umwe, natwe turi ibihumbi. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Ariko Elisha wewe yari yarubatse ibicaniro ke, ariko ashitse aho hantu asanga igicaniro cyaho cyaragize gute, cyarasambutse. Asanga abantu baho ahubwo baza kumutsindisha. Ati oya, singereye ko bansindisha, ahubwo reka mbanze nsanura igicaniro cyaho hantu, ndabasubize ku masengesho, hanyuma jewe nabo dusenge kugira resulta ize kuba enorme. Amen. Haleluya, haleluya. Ashitse aracana. Ndakene ko Imana irigata ubuntu bwose mu buzima bwawe, ubuntu bwose bugusamaza, ubuntu bwose. Uno munsi Imana ntikirigata gutya, mwe muyera ntakirigata ibi ntavyo akeneye, kuko uno munsi turi mu buntu. Bwira mugenzi wanjye turi mu buntu. Ubu ntakirigata ivyondo. Amen. Uno munsi arigata ivyondo biri muri wewe. Ibisigaye byose byamirira kure. 32 gira na gatatu. Araheza akomanya inkwi. Inkwi nakubwiye ko ari iki? Ijambo ry'Imana. Andika uti inkwi utari mu ijambo ry'Imana nta muriro uzopfuronse. Halo. Utari mu ijambo ry'Imana nta muriro, nta gicaniro kizopfa catse muri wewe, uzokwamuzimye. Amen. Kamere emeri gutware aho usanze inzoga bive, aho usanze impeke kunywa, aho usanze ugwagwa kwa kundi ucuba nyene, kuko igicaniro cyo muri wewe catswa n'ijambo ry'Imana, canke naho cagize gute, carazimye. Imana idufashe, Imana idufashe. Nta jambo ry'Imana muzokwigera wotswa, nta gicaniro. Yashize ko iki inkwi zuzuye iki le feu. Ijambo ry'Imana ryuzuye iki umuriro. None siko biriye, ndiko mvuga igishinwa, ndiko igishinwa. Imana n'umuriro utongowe. Ijambo ry'Imana ryo niki ikongera ikabiki umuriro. N'umuriro n'inyundo n'inkota, n'umuriro n'inyundo n'inkota. Turiko turagenda kandi ndiza muko muzi ngene twatanguye, turiko turica kameremere, nta muriro nta kameremere zobipfuye, nta jambo kameremere zobipfuye. Haleluya. N'amasengesho kameremere wapi, n'amasengesho kameremere wapi. Imana dufashe. Nta muriro w'indimi ntaki, nta flamme ya Saint Esprit nta guhinduka. Imana dufashe. Amina. Imana dufashe. Imana dufashe. Kugira nabikweretse ari bitatu, kwanza byari bine ubwo nivyo bigize igicaniro. Haleluya. Nivyo bigize igicaniro kiri kwiki, kiri ku muriro w'impwemu. Kandi umuriro w'impwemu ugeranywa n'ujya muriro wose w'inkwi uhora ubona.
amen. Haleluya. Ushaka ugire gute, uje hejuru, uje à gauche, uje à droite, uje mu kuzimu, uje hejuru, ibindi byose ni ububeshi. Ushaka umpenyuze uno munsi uryame urye ugire gute nguzopfa uhindutse uzoga muri wa wundi mbese uje no munsi yabo mwisi. Mbese nabo mwisi bagutwenga ngo ninde ngo umukizi wa uya n'umukizi wa hehe, ariko ukabugomba kuba umukizwa n'abisi batinya, n'abarozi batinya, n'ababi batinya. Haleluya. Uje kuri kijya gicaniro, umubiri wawe ugenda uryamike ku ijambo ry'Imana, uryamike ku muriro w'indimi, uryamike ku masengesho, uryamike ku muriro wa mpemu yera, uryameko hanyuma nawe agukore. Haleluya. Aturire ibyo akeneye guturira, aturire ibyo umweretse byose, ubikimazi kize gute cejejwe, niho uzosha gukora ibyo Eliya yakoze. Aba barabasi bageramiye Eliya cyane. Imana idufashe, Imana idufashe. Hariho abansi utazopfa ushoboye bitagenze gutya, kuko bitagenze gutya nta mana muzaba muri kumwe. Ibishoboka ntibigize gute, kura amaboko mu mpuzu, namba kura muhema mu mpuzu, sinzi ibyo ukora, ibyo guceza ubireke. Ariko icyo ngenda kubwire nuko ibyo byose uri kurafyiniramwo nta nubwo bigereranywa nuko Imana yari kuzokugirira neza. Imana idufashe. Umviriza, twumvirize. Eliya araheza akomanya inkwi, abaga ya mfizi inuze, je nkeneye ko ari wewe wibaga ugashirako. Yabazi ikimazi, je sindiko mvuga iki kimazi kicinka n'impene, ndiko mvuga wewe na jewe tugomba kwibaga. Amen. Tugomba kwibaga tukiheba, twakwemera kwiyima ikaryohera mubiri. Ugomba kubamba umubiri ukawubwira kandi urumva. Ibi sindabiguha kuko binyuranye n'icyo Imana ishaka. Wa mubiri we, ibi sindabiguha kuko sivyo Imana ishaka, kandi sivyo umukristo agomba gukora, kuko si byiza kandi ntibibereye umwana w'Imana. Ariko aba Kristo tudashiraho linye huje mu buzima bwacu, ibije byose tujanana navyo, ibigezweho byose tujanana navyo. Hariko ijambo ry'Imana ngo ntimushushanywe n'ivyiki gihe, ntimushushanywe n'iyi systeme. Ku mukristo agomba kubaho linye huje, utagomba kurenga kandi n'abantu batagomba kukurengera. Hariho dignité utagomba kudandaza kubera unatacha bumaze. Hariho ubuntu bwo mu bumana utagomba kudandaza ko ari we wese. Ugomba kwempoza icyubahiro cyawe kuko uri umwana w'Imana, kuko ushaka kugendana n'Imana. Umuntu wese nicyo yahisemwo, umuntu wese nicyo ashaka, umuntu wese naho ashaka gushika. Masaha yagiye, ariko mvire reka tubwire akanyuma gusa. So mu mirongo yanyu akorakoranya inkwi, ayijanjagura mu bikenye byayo. Uwo ni wewe. Abigereka kuri izo nkwi, agereka kuri izo nkwi, maze arababarira ati nimuzuze imibindi 4 amazi. Ayo yari amazi akeneye kwerekana ubushobozi bw'Imana ku kimazi cyo guturigwa, ku kimazi cyo guturigwa. No ku icyo kimazi cyo guturigwa n'ikinde wewe nyene. No ku nkwi, barabigira. Arababarira ati nimusubire ubugira kabiri, musubire musukeko. Barasubira. Vya vyaha
bya bintu bibishe, bya bintu binuka, kwari kugira ngo yerekane ubushobozi bw'Imana. Umuririmbyi yaririmbye neza ngo umunsi umwe Imana yaramanutse ngo akandagira nde? Satani. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Ubikimazi, ubikimazi uturigwe, Imana iramanuka. Soma kandi barasubira, manura umuriro, barasubira, arongera ati n'ivyondo vyose n'umuvo byose barashiraho vyose, nimusubire ubugira gatatu. Barasubira nimugira gatatu barashira, bagira kuno nyene. None Imana izoreka kuri gato ubwo bubeshi bwawe, izoreka kuri gato ubwo bwibone bwawe, izoreka kuri gato izo ngwara zawe, izoreka kuri gato abadayimoni bawe, izoreka kuri gata ubwo ibyo vyifuzo bibi bikujana mu kwifuza ibi na biriya. Imana idufashe. Uno munsi Imana nikirigata ibi ntabyikeneye, kuko turi mu isezerano rishasha. Ikeneye kuri gata inzigo, ishari, ubushakanye, imyuka mibi yose yatwinjiyemwo, twose twabayemwo, iby'abaruzi batugaburiye, ibiki ibyo twatuye ko byose. Uno munsi Imana nivyikeneye kuri gata izo amvi z'inzoga, izo amvi z'ubushanganye, izo amvi z'amatabi, izo amvi z'ubuntu na buriya. Imana idufashe cyane. Izo amvi z'amayeri muri utu na turiya, Imana idufashe. Bwa bunebwe, bwa gwanko, ivyo nivyo uno munsi Imana ikeneye kuri gata. Amazi aradengera, atembera hirya no hino, ayikwereka ngo igicaniro ububi bwose bushobora kuba budengereye muri wewe, ko Imana ishobora kubirigata. Haleluya, haleluya. Ukaba umuntu uhindutse. Umviriza, hirya no hino y'igicaniro yuzuza n'uwo muvu. Maze igihe cyo gutanga ikimazi gitangwa ku mugoroba kigeze, uwo muvugishwa n'Imana Eliya yigira hafi, aravuga ati ewe Uhoraho, Mana ya Aburahamu. Urumva aha hantu bari abantu bose bahamagaye Imana ishimwe, bagashiraho ntabwo ari ibi, yarabejeje. Haleluya. Baza gusenga bose bagize gute? Bejejwe. Haleluya. Baza gusengera mu bumwe. Amen. Kandi bagororotse, kuko yabanje kugira iki? Kubacanira igicaniro cyabo cyari cyagize gute? Cyari cyarasenyutse. Amen. Nicyo gituma habonetse ki? Ubwiza bw'Imana bukamanuka. Amen. Ubwiza bw'Imana buramanuka, umuriro w'Imana uramanuka. Bavuga rero ngo wari gasibi. Maze igihe cyo gutanga ikimazi gitangwa ku mugoroba kigeze, uwo muvugishwa n'Imana Eliya yigira hafi, aravuga ati ewe Uhoraho, Mana ya Aburahamu, Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane kari wewe Mana mu Bisirayeli, nanje ko ndumusavyi wawe, kandi ko nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Urabona neza ko bamaze kuba ari abantu basanye igicaniro, Imana yamanutse ikabirigata vyose. Aba ngo Mana y'Isaka, Mana yavuze ijambo rimwe. Amen. Kubera yari yarubatse igicaniro, akubaka n'igicaniro cyaho hantu, akagisanasana. Haleluya. Bagasubira ku murongo w'Imana, yavuze ijambo rimwe, kandi ari umukristo wenyene, ari umukozi w'Imana wenyene, ari umuvugishwa n'Imana wenyene. Abavugishwa b'ibinyoma barabira 450. Amen. Ari wa mukozi w'Imana wenyene mu bantu benshi yahamagaye b'Abanyisirayeli. Haleluya. Baje kurorera hagati y'abavugishwa n'Imana bukuri n'ab'ibinyoma, uza kumanura umuriro. Hamanutse umuriro wande wa Eliya, kubera yagize iki?
yasanasanye igicaniro cyari cyarahomvotse. Usubire usanasana igicaniro, usubire gusenga, za kameremere zizopfa. Ajya amazi bijya biziba ni za kameremere. Imana ishimwe. Yavuze ngo mushyiremo amazi menshi, bivuga ngo kameremere nubwo yoba ari nini gute, wubatse igicaniro cy'Imana izosha yose. Haleluya. Yarabirigase byose, ngo umuriro waramanutse manukana hasi kuri iryo jambo ry'Imana aho nyene aho hasi akurikira 38 maze umuriro w'uhoraho uca uratibuka uturira ikimazi cyo guturirwa na za nkwi zose zirasha na ya mabuye yose n'umukungugu urigata na ya mazi yari mu muvo. Uno munsi Imana iguha umugisha, uno munsi Imana iguha umugisha. Imana ntikeneye kurigata ivyondo ntacyo biyimarira, ikeneye kurigata ivyondo vy'ingeso mbi ziri mu buzima bwawe. Imana ntikeneye kurigata amazi yo ngaharengana, ibyo ntikiri business yiwe, ariko akeneye kurigata ibigwara byose uno munsi biri mu mubiri wawe. Imana ikeneye kurigata abansi bose bakuzungurutse. Imana ikeneye kurigata ubwibone bwose na za kameremere zindi nabanje kuvuga n'izindi n'ibindi byose uzi gushikaho uba umuntu Imana yiharije kandi ikunda kandi agendana nawe. Umaze kugendana n'Imana, ibiri inyuma nta kibazo. Haleluya. Abarozi b'inyuma nta kibazo, abansi inzoka nta kibazo, imbwa nta kibazo, iby'inyuma nta ngorane. Amen. Umaze kugendana n'Imana ikaba mu ruhande rwawe, ibisigaye byose izovyimenyera, izomenya ingene igukiza, izomenya ingene ikurinda, izomenya ingene ikugwanirira, izomenya ingene iguhezagira, izomenya ingene igukuriraho, izomenya ingene ikugururira inzira, izomenya ingene igucisha igucishe hariya, izomenya ingene izogushikana muri ca kibanza gikomeye kijya wamusengera, bijya wamuhamagara, ariko ukabihamagarana kameremere kabi, ingeso mbi, iby'Imana idakunda, ukisonzesha. Uri kurahamagara umugisha, ubura kwisonzesha kugira ngo ucike ikimazi gusa, iturire ivyo oye biri muri wewe, ibiri inyuma nta kibazo. Haleluya. Mu kiganza cyayo hari umugisha, mu kiganza cyayo hari amagara meza, mu kiganza cyayo hari umunezero, mu kiganza cyayo hari amahoro, mu kiganza cyayo hari abana, mu kiganza cyayo hari ubwenge, mu kiganza cyayo harimo ubutunzi, harimo amazu, harimo amamodoka, harimo amafaranga, harimo amaviza, harimo vyose. Ariko ikibazo tubisabana za kameremere nyinshi zitwononera ko Imana tugira neza. Dukomere Imana amashi. Haleluya. Numara gucana igicaniro nta majambo menshi uzovuga mu masengesho. Haleluya. 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 Numara gucana igicaniro nta majene azoba gikenewe menshi, ahubwo amajene menshi yakore uri kurubaka igicaniro, ahubwo ugusenga kwishi gushiramo kiri kurubaka igicaniro. Amen. Amen. Haleluya. Amajoro menshi uyakore kubera igicaniro, amarotrete menshi uyakore uri kurubaka igicaniro, ibintu byinshi bikora ukiri mu gicaniro. Hazogera igihe kimwe uzohora uvuga ijambo rimwe canke presence yawe gusa ikirukana abadayimoni, ikirukana abarozi, ikirukana impwemu mbi zose zitugirira nabi muri kino gihe. Haleluya. Uburinzi bukaba bwinshi, ariko ibintu bizoshoboka kweri abantu bakiri muri za kameremere Imana idakunda. Imana iguhezagire kandi kugire neza. Haleluya. Haleluya. Imana iguha umugisha kandi kugire neza. Urakoze mpwemu yera, urakoze kubw'ijambo ryawe. Nditeze ko hari umuntu no munsi igicaniro ciwe cyari cyarahomvaguritse, ataragisenga, ataracisonzesha, ataragishirako inkwi ry'ijambo, ataragishirako inkwi zo gutazira no guhimbaza Mwami Imana dukunda, ataragishirako urubeya rw'indimi z'umuriro.
ubwo indimi z'umuriro zazimye atarakizatsa mwami canke ataracumva ko indimi zifise akamaro kugira ngo zimwakirize umuriro ku gicaniro. Mwami Imana idukunda, ndazi ko hari umuntu uyu munsi mwami atashe igicaniro gitanguye kwaka muri we mwami, nta gufyina nta kwanjanjwa. Rimbo sentere manto kosikai reke setere bosikaramande rende ke setere bosikarabosh ribo sopra manto kosikara bakasata ya mand rende ke sete de kesikai. Nkuko mu Balewi 6:12 mwami havuga ngo akariro ntigakene ku gicaniro, akariro ntigakene, niko mwami uyu munsi umuntu umwe mwami agiye umuriro utazosubira kumuzimana ku gicaniro. Mu gicaniro muri we nta muriro uzosubira kuzima, ku gicaniro cy'urushengero nta muriro uzosubira kuzima, ku gicaniro cyo mu ngo zacu nta muriro uzosubira kuzima. Kuva uno munsi mwami ugufina turaguhagaritse, twe guhaguruka nyakubahwa kugira ngo umuriro dusubire kutuzimana ukundi. Urakoze mwami, ni mu izina rya Yesu Kristo tubigusavye twese ngo amen, twese ngo amen. Haleluya, amen. Ndizera ko uwo muntu ari wewe aha mu rushenge mu ruzazo kuzimana muhira hahandi uzokubaka ca gicaniro kandi. Ariko jewe insiste, je navuze cyane ku gicaniro cyo muri wewe. Haleluya, haleluya, ku gicaniro cyo muri wewe. Nicyo gituma hari ubushobozi bwinshi cyane mu bantu uzobona basenga bahoze, ukabona arahoze mugabe indani indimi yakije. Amen, haleluya. Ukabona arahoze ariko ijambo riri mwami wavuze ngo biriko biraduga muri we. Ukazobona arahoze ariko akaba ariko araturira ibyazi biri muri we. Amen, haleluya. Aba rero basenga bahoze, no muri mariage baba bariko barasenga, no muri dote baba bariko barasenga, no muri anniversaire baba bariko barasenga. Imana idufashe. No mwibarabara baba bariko barasenga. Nta kirere na kimwe gishobora kubazimiriza umuriro, kuko ico gicaniro muri bo kirafise ukuntu kiguma caka nubwo uzamubona yihoreye. Amen, haleluya. Nubwo uzamubona yihoreye. Aba rero n'abasenzi bakomeye gose bashaka kwatsa umuriro aho bari hose. Haleluya. No mu rubanza no kuri anterema baba bariko barasenga indani muri bo. Abo nabagenzi bamwe mu yera ba vrai, nditeze ko ari umugabane wawe. Ibi bintu ndabikugabiye, ndabikugabiye nka kado. Ubu bushobozi bwakire, ubushobozi bwakire, ubushobozi bwakire aho bicaye hose. No mu rubanza bagiye kuburana bariko barasenga indani, baba bariko bagira iki? Baba bariko baratsa igicaniro. Baba bariko bagira iki? Baba bariko baratsa igicaniro. Aba nibo babohoka umwanya n'umwanya, nibo bakira ingwara umwanya n'umwanya, kuko mpemu yera ahita abona umuriro ariko aratsa. Haleluya. Akabiriti yakije kera fire ikabiratse. Amen, amen, amen. Fire ikabiratse, ibintu bigahinduka mu buzima bwiwe, n'ahari akaba umugisha. Ubuntu bw'Imana bujane nawe, igikundiro c'Imana kiri kumwe nawe, ubwiza bw'Imana buri kumwe nawe, kugirirwa neza biri kumwe nawe, kwatsa igicaniro biri kumwe nawe, kubaka igicaniro biri kumwe nawe, gushira ko inkwi biri kumwe nawe, gushira ko amabuye biri kumwe nawe, gushira ko rwanda dose biri kumwe nawe, gushira ko urubeya rw'indimi biri kumwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Utahana amahoro y'Imana. Amen, amen. Cyo gituma ni ivy'igiciro. Haleluya. Ni ivy'igiciro